umva ukuri ntukiganyire. Kwiganyira ni ijambo rikomeye cyane riboneka mu gitabo cya Matayo 6:25. Yesu igihe yari kwabwira abigishwa bari ku murimo yaberetse ko kwiganyira navyo ari ibintu biza bitesha umwanya cyane umuntu. Nico gituma kwiganyira navyo ari ibintu bimwe bituma umuntu atakaza bimwe mu byizere n'ibyizigirwa no kwizera. Rero iyo dusomye mu gitabo ca Matayo 6:25 haranditswe ngo nico gituma ndababwira nti ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambarwa. Yesu yashatse kwerekana ko umuntu adakwiye kwiganyira kuvyarya kuvyo anywa canke kuvyo yambara kuko amagara aruta umubiri. Rero abantu benshi bazabayeho kumaganya ku buryo buri munsi yama yiganyira ibyo akwiye kuronka nimugoroba. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntimukiganyire kuko Imana yo mu ijuru ibizi uko itugaburira. Iyo dusomye kandi igitabo ca Zaburi 69 umurongo wa 33 haranditse ngo 33 haranditse ngo kukoraho yumva abakene ntakengere imbohe ziwe. Imana iza yumva abakene igihe cyose uri kutaka utaratakamba iba yamaze kukumva kandi mu byo ukenye ibikuzi. Kuva umuntu akibaho ataranabaho Imana izi uko uzobaho izi nuko ubuzima bwawe buzogenda. Nico gituma rero udakwiye kwiganyira ikiriho gusa woye kuba umunebwe, ahubwo bya mu mirimo yawe tora isuka uje kurima. Imana irashirako mu byo uteye ibyo uzogaburirwa. Ugwete gwa kabiri gwa Bikorinto igice c'9 umurongo w'9 handitse ko Imana yatanze isabagire ku bakene. Imana rero zitanga isabagire buri wese kamenye imukwiye. Imana izitanga ibigukwiriye n'ibyo ukenye, ariko ntabwo itanga ibyifuzo vyawe. Hari gihe ibona kukeneye ikinga ariko wiyumvira ko ukeneye moto. Hari gihe ibona yuko ukeneye aho kubaka ariko wowe ukeneye inzu zo gupangisha. Rero ntabwo Imana ijana n'ibyifuzo byacu, ahubwo ijana n'ibyo tuba dukenye. Umva ukuri. Iyo dusomye mu gitabo ca Zaburi igice ca 73 umurongo wa 13 handitse ko Imana yambika abakene. Imana nizitwambika. Ikindi handitse muri iryo somo iranatuvura. Niyo mpamvu mubona abantu benshi baza batanagwara, kandi atari kuvuga yuko abagwara ari uko bafise intege nke canke imibiri yabo ariko yibasigwa n'ingwara, ahubwo Imana iziraba umuntu uko abayeho nuko ameze ikamenya n'ivyimukingira kugira ngo ubushobozi bwiwe butaba hasi cyane. Ibyo bidashatse kuvuga kutogwara urumworo, ahubwo hari gihugwara Imana yabonye ko n'uburyo aho buzova. Hari n'igihugwara ukabugwaye ariko atama yari ufise, Imana yarateguye bazoyaguha kugira ngo ushobore kwivuza. Rero Imana izivuza abakene ikanabambika ikanabagaburira ku rugero iyo yapanze bidahuye n'ivyifuzo vyacu. Umva ukuri rero. Iyo dusomye mu gitabo ca Yesaya 14 umurongo wa 30 handitse ko Imana izogaburira abakene. Imana rero abagezi tugaburira kandi igaburira n'abandi. Buri wese akwiye kunyugwa n'ibyo Imana yamuhaye, kuko abantu benshi hari n'igihe biganyira bakiganyira ibyezo hajoza ariko batiganyira iby'uno munsi. Iyo dusomye Matayo 6 umurongo wa 11 mu isengesho Yesu yasize yaravuze ati iyo musenga muvuga ati uduhe ibyo kujya bidukwiye umunsi. Imana rero iziduha ibidukwiye umunsi ku mpamvu izihe. Nuko ku mpamvu atawumenya ibyejo, ahubwo umuntu abayeho uno munsi nyine ariho. Iyo usinziye hari gihe utazi kutazoshobora kubyuka. Nico gituma rero umuntu akwiye gushima Imana mu byo aronga. Umva ukuri uzunyugwa n'ibyo uronga. Wirinde kuraba mugenzi wawe ibyo ariye, ibyo agiramwo, ibyo yambaye, kugira ngo bitakurusha ugasanga uguye mu bigeragezo byo kwiba, kubesha no gukora ibindi bintu bidatunganye. Umva rero ukuri. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ntukiganyire.
cyane.